Umugore wa mbere yabaye perezida mu Burundi, abenshi babifata nk'ikinyoma kandi abenshi ntibabizi. Abenshi ntibari bazi yuko Uburundi bwigeze kuba bufise umuperezida w'umukenyezi. Ariko muri no documentaire gumana nanje kugira ngo umenye byinshi utaruzi ndetse unamenye byinshi ku Burundi no ku kahise. MOSSO TV. Igihumbi kimwe n'amajana 993 igihugu cy'Uburundi cari mu bihe bikomeye cyane. Intambara, amarira n'ubwicanyi byari byuganije igihugu. Ariko hagati muri ayo makuba haragaragaye umugore umwe atari yitezwe n'abantu benshi, Sylvie Kinigi. Uyu mugore niwe yabaye uwa mbere mu mateka y'u Burundi gufata ubutegetsi bwa perezida. Ndetse byari n'ibintu bitangaje cyane kubona umuntu w'umufasoni ariwe ashobora kuja kurongora abandi ko butegetsi. Yagirwa premier ministre kuwa 10 mu kakari 1993. Kuwa 21 Gitugutu 1993 ibintu vyaciye bihinduka. Abasirikare bamwe bagerageje gukora kudeta. Perezida Ndadaye yarishwe, igihugu cyose caciye cinjira mu marira. Abantu benshi barapfuye, abandi barata ingo zabo. Sylvie Kinigi nawe yari mu bari bahigwa, yahungiye muri ambasade y'Ubufaransa kugira akingire ubuzima bwiwe. Kubera ko yari umwe mu bategetsi bakuru bari basigaye ari bazima kandi bari mu mategeko, Sylvie Kinigi yaciye aba perezida w'imfata kibanza. Ibyari byoroshe kugira ngo Sylvie Kinigi ashobore kuba perezida, ariko kubwo ariwe yarasigaye wenyene ata wundi muntu ndetse mu bari basanzwe baratowe ndetse kuba bakuru kandi biciye mu mategeko, niwe yaciye ahitamo kugira ngo abe umuperezida w'imfata kibanza mu kanya batarashiraho amatora. Yatwaye igihugu kuva mu kwezi kwa Gitugutu 1993 gushika Ruhumi 1994. Naho igihugu cari mu ntambara, yaragerageje gusubiza amahoro no gukingira inzego za leta. Sylvie Kinigi mu bijanye n'ubuzima bwite yari yarubakanye na Sylvie Kinigi. Bari bafise abana benshi kandi babanye mu rukundo naho igihugu cari gifise amatati y'amoko. Umugabo wiwe yarapfuye imbere yuko aba perezida. Inyuma yo kuva ku butegetsi, Sylvie Kinigi yabaye kure ya politike, ariko izina ryiwe ryagumye mu mateka y'u Burundi nk'umugore wa mbere yabaye perezida. Gushika uno munsi aracari muzima. Inkuru ya Sylvie Kinigi yerekana ko no mu bihe bikomeye umugore ashobora kuyobora igihugu. Abantu benshi ntibazi aya mateka, ariko no munsi wayamenye, uramenye ukuri ndetse uramenye yuko Uburundi bwigeze kugera umuperezida w'umupfasoni. Mwakoze kugumana natwe kuri MOSSO TV tubabwira amateka, inkuru zidasanzwe n'ibintu benshi batigeze bamenya. Nimba wakunze iyi documentaire ya Sylvie Kinigi, ntimwibagire gukora like, share na subscribe kugira ngo ntimuzosubire gucikwa n'izindi documentaire zikomeye.